Amatora hariko arategurwa nga mu Burundi harakomeje gusiga inkuru itari nziza mu barongozi bamwe bamwe ba leta y'u Burundi nkuko vyoma bigaragara mu gihe hariko rero harategurwa amatora cane azobanzirizwa n'ayabashinga amateka azoba muri uyu mwaka wa 2025 mu Burundi umwe urakomeje kuvuza ubuhuha mu nzego zigiye zitandukanye. Mu misi heze nibwo rero Perezida w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaratanze ikigongwe kuri bamwe mu banyururu bagiye batandukanye, harimwo rero abari bakwije kimwe cya kabiri cy'igihano bari barafungiwe, hari bamwe kandi bageze mu zabukuru, abandi bafise ingwara zidakira, n'abandi bagiye barafise vy'umwihariko ibibazo bigiye bitandukanye, kuko vyoma biragaragara cange amakuru yoma aratugeraho. Harafunguwe benshi, ubwo rero Evariste Ndayishimiye yabitangazaga yaravuze yuko rero mu gushakira canga se mu gutunganya ibifashwa cyangwa se ibyo byifashishwa mu gutunga amabohero by'umwihariko bica biratwara ubuzima ndetse bigaca biratwara n'ubushobozi buremereye cyane bw'igihugu c'u Burundi, ibyatumye afatwa ingingo iremere cyane yo kuba rero by'umwihariko yobandanya ko yogirira bamwe ikigongwe kugira ngo bimwe rero mu byakenerwa byifashishwaga mu mamiliyoni n'amamiliyoni by'umwihariko ace arafashwa yifashishwa mu bindi bikorwa cange mu zindi gahunda z'igihugu. Muri uko kurekura rero bamwe bagiriwe ikigongwe, hari bamwe rero bagiye bararekugwa by'umwihariko badakwije ibyasabwaga, by'umwihariko ibi byaratumye bamwe rero by'umwihariko mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye babogozwa mu mabanga yabo. Benshi baravuga bati guhanura Evariste Ndayishimiye bitegerezwa kuba rero bitoroshe mu kiringo kidakwije rero imyaka 2 gusa, yirukanye abahanuzi bakuru rero bashika muri 2 nkuko vyoma bigaragara. Mu ngingo yafashwe by'umwihariko uno musi Perezida Evariste Ndayishimiye yarabogoje by'umwihariko umuhanuzi mukuru rero umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'amategeko n'intwaro Jean Baptiste Baribonekeza yagirijwe ikosa rero rikomeye cane guhemuka nkuko vyoma bigaragara mu kuba rero yararekuye inkozi z'ikibi zitari ku rutonde rw'abagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu nkuko vyoma bigaragara. Hari n'undi mugenzi we rero basanzwe barakorana nawe nawe by'umwihariko akaba yaragirijwe ibyo bibazo, ndetse bamwe bakaba bashimangira banerekana neza yuko mu Burundi hakomeje kuvugwa ubuhuha buremere cyane bw'ibibazo cyane iby'umutekano ndetse no kwagiriza by'umwihariko ibya bimwe na bimwe mu gihe bamwe bariko baritegura amatora ngaha mu Burundi. Kandi by'umwihariko Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yarongeye kumvikana ashimangira ko yiteguye kuzohangana na buri wese akomeje kugenda by'umwihariko aratandukana n'imigambi yiwe cange imigambi ya CNDD-FDD nkuko vyoma bigaragara. Ni mugiye gushika none rero hakomeje kugenda hibazwa by'umwihariko ibishobora kuzoba canga se ibiraza kuca birakurikiraho mu gihe Evariste Ndayishimiye akomeje gucaragira abanzi benshi muri rusange. Turagaruka ku ngwano ziriko ziravugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yoma aradusumira canga aratugeraho by'umwihariko nyuma y'amajambo by'umwihariko umuvugizi w'igisoda ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Brigadier General Sylvain Ekenge Bomusa atangaje ko igisoda ca RDC kizwi nka FARDC kigaruriye by'umwihariko centre ya Masisi, yongeye asubira yuko rero by'umwihariko iki gisagara ca Masisi caje kwigarurirwa n'uyu muhari wa M23. Umuvugizi w'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa amenyesha ko inyeshamba za M23 zisubizije igisagara ca Masisi ku muhingamo wo kuwa 4 by'umwihariko inyuma yaho rero mu gatondo ko kuri uwo musi nyene by'umwihariko yari yamenyesheje ko ingabo za leta zari zakigaruriye by'umwihariko akabera bitangaje ku musi wa 3 w'indwi turimo nkuko vyoma bigaragara. N'urugamba rwongeye kuzamuka bushasha rukarwongeye gufata indi ntera. Kaze kuri mwese by'umwihariko mutwumviriza murere mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Hibarugamije rusenga byonda kwanditse sabone kugira ico aronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Kaze kuri mwese kubatwumviriza muri mu Burundi mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza muri by'umwihariko mu karere k'iyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze. Kaze kuri mwebwe mutwumviriza kuri no mbonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihutagezweho aragaruka ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi.
kaze turatangurire nga mu Burundi pyonda kwanditse sabone kugira uco baronka amakuru n'ibiganiro byacu pyonde ko hirya gato yari akamenyetso kameze nk'inzogera bashobora kumenyesha ko ibiganiro bishasha byacu bitanguye. Kaze kuri mwese mu nyuma yuko hakomeje by'umwariko inkubiri ndetse n'indyane mu gutegura amatora nga mu Burundi y'abashinga amateka, aho benshi bavuga yuko aya matora by'umwariko agiye kuzoba mabi cane kurenza ayabaye muri 2020. Benshi barasigura yuko guhanura Perezida Evariste Ndayishimiye bitegerezwa kuba bitoroshe mu nyuma ko mu kiringo kidakwije imyaka 2 yirukanye abahanuzi bakuru babiri. Mu ngingo yarafashwe by'umwariko na Perezida Evariste Ndayishimiye yarabogoje umuhanuzi mukuru w'igihugu c'u Burundi ajejwe ibibazo by'amategeko n'intwaro Jean Baptiste by'umwariko baribonekeza. Jean Baptiste baribonekeza yaragirijwe ikosa rikomakomeye cane guhemuka by'umwariko mu kuba by'umwariko yararekuye inkozi z'ikibi zitari ku ntonde by'umwariko zitari ku rutonde rw'abagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu nk'uko vyoma bigaragara. Abandi babogojwe by'umwariko nabafashanya na Jean Baptiste baribonekeza mu mabanga yahora rero ajejwe Cyril Somana ndetse nabona Imana, bose baragirijwe icaha kimwe rero by'umwariko na Jean Baptiste baribonekeza nk'uko vyoma bigaragara. Jean Baptiste baribonekeza yari yarasubiriye Renovata Tabu muri Gitugutu 2023. Muri 2023 nyine mu kwezi kwa Gitugutu Perezida Evariste Ndayishimiye yari yarabogoje umuhanuzi mukuru wiwe rero ajejwe ibibazo by'amategeko n'intwaro Ambasaderi Renovata Tabu, amwagirije ko rero yamuhanuye nabi. Icyo gihe Renovata rero Tabu yari yahanuye Perezida Evariste Ndayishimiye ko iyo kururukira by'umwariko ku kibuga cy'indege cyo muri Tanzania mu gihe yari avuye mu rugendo rwamushikanye ilahave by'umwariko muri Cuba i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. By'umwariko Renovata Tabu yatinya ko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kwicwa ageze ku kibuga cy'indege ca Bujumbura kubera havugwa rero cane umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Generali Prime Niyongabo yarekwa ko rero by'umwariko agomba gutembagaza Evariste Ndayishimiye mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yari yagiye asinye itegeko rikura rero Generali Prime Niyongabo, ariko by'umwariko umushikiranganje wa mbere Generali Gervais Ndirakobuca akanka kurisinya atabanje by'umwariko kubiganira n'umukuru w'igihugu. Renovata rero Tabu nawe rero nyene yakuwe amaze igihe gitoya cyane muri ayo mabanga. Jean Baptiste baribonekeza yahoze rero arongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu hagati ya 2015 ndetse na 2019. N'ikirengo cyabayemwe rero ibyaha bikomakomeye cyane byo kwica, kuboreza igufa, gufungira ubusa ndetse no kunyuruza by'umwariko abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Jean Baptiste baribonekeza yarabaye uwufurikira ibyo byaha by'agahomera munwa, bituma rero by'umwariko icyo kigo yarayoboye gitakaza iteka ryacyo bita stati. Jean Baptiste baribonekeza kandi yaranagwanyije amatohoza ya Senare Mpanabyaha Mpuzamakungu CPI ku byaha by'agahomeramunwa byarakozwe mu Burundi muri 2015. Umuhanuzi mukuru rero umukuru w'igihugu by'umwariko abafise ibiro ajejwe by'umwariko mu biro by'umukuru w'igihugu afise iteka ringana n'iry'abashikiranganje. Kuko rero byama bigenda iyo rero hafashwe ingingo yo kurekura abanyururu rero iriheruka ryabayemwe rero akarenganyo n'amanyanga, hari abantu benshi by'umwariko bakwije ibyo tuma bari kugwa bagumye rero mu mabohero. Hari amajana y'abanyururu rero bahejejwe igihano cabo kugeza ubu ngubu rero bagifunzwe. Gukura Jean Baptiste baribonekeza rero ntibikwiriye by'umwariko byonyene, by'umwariko ntihanashirweho umugwi uja kurenganura by'umwariko abarenganijwe bose nk'uko byoma bigaragara. Amakuru ashimangira ndetse aradusumira arasigura yuko rero Evariste Ndayishimiye yabagiye gutangura gushaka abandi bazoca by'umwariko barasigura ndetse by'umwariko bagaca barakomeza gukorana nawe nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho arashimangira ko Jean Baptiste by'umwihariko na bagenzi biwe by'umwihariko bashobora kuba nabo bari mu mugambi wo kugerageza guhangana na Evariste Ndayishimiye, cyane cyane muri kino gihe bamwe rero mu begere Evariste Ndayishimiye nubwo bamwe badaca barabigaragaza bifuza ko by'umwihariko yoreka Honorable Agatogwasa agaca by'umwihariko arakora by'umwihariko aritoza mu matora y'abashinga amateka ngaha mu Burundi. Icyakora andi makuru akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho akaba akomeza kugenda ashimangira ko ibyama biratangazwa canke ibya bikomeza kugenda biravugwa by'umwihariko biteye inkeke ndetse n'impungenge. Ni mu gihe kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko imbere mu Burundi hakomeje inkundura ndetse n'indyane by'umwihariko z'abatavuga rumwe na politike y'u Burundi, mu nyuma y'uko bamwe bashigikiye by'umwihariko byuko rero Honorable Agatogwasa yo kwitoza, mu gihe abandi bari mu kagwi kajejwe kurongora igihugu ndetse banakoresha seni umugujejwe gutegura ndetse no gutunganya amatora bama barahamagara yuko rero by'umwihariko abanywanyi ba CNL ndetse na Honorable Agatogwasa badakwiriye by'umwihariko kuba bo kwitoza muri ayo matora. Ibi biraboneka nk'igisubizo by'umwihariko cyo gutuma CNDD-FDD iragumana ijambo riremere cyane ngaha mu Burundi, ariko by'umwihariko abamaze kuba abansi ba Evariste Ndayishimiye ni benshi, ku buryo rero baramutse barakoze akagwi kabo ka gisoda ko kubandanya guhangana n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye byoca biraborohera cyane. Hari bamwe bavuga ko iyo migambi yatanguye kugenda irashirwa mu ngiro. Umuvugizi w'igisirikare ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge Bomusa amenyesha ko inyeshamba za M23 zishubije igisagara ca Masisi ku muhingamo uwuno wa kane uheze, inyuma yaho rero by'umwihariko mu gatondo ko kuri umunsi wa gatatu by'umwihariko amenyesheje ko ingabo za leta zari zakigaruriye nk'uko byuma bigaragara. General Major Sylvain Ekenge Bomusa yarabwiye abamenyesha makuru ku mugoroba wo ku munsi w'ejo wa kane by'umwihariko ko igisirikare cyishubije Masisi ku muhingamo w'ejo nyine. Inyeshamba za M23 zagumije ibirindiro bikomakomeye cyane maze bituma zisubira mu gufata iki gisagara kuri uno wa kane. Ati nk'uko nabibabwiye abamenyesha makuru by'umwihariko mu gatondo igisirikare cari cishubije igisagara ca Masisi, ariko rero abagwanyi ba M23 bari kumwe rero n'ababafasha babo b'abanyarwanda bari bagumije rero ibirindiro bihambaye bya Kangore. Ibingibi bikaba byabahaye akaryo ko gusubira kwigarurira igisagara ca Masisi kuri uno muhingamo, ariko intambara zirabandanya ndetse turiteguye gukomeza guhangana. General Major Sylvain Ekenge Bomusa avuga ko ingabo za leta by'umwihariko zibyifatamo neza kandi ko arizo zigenzura igisagara cose ca Ngungu ndetse no mu micungararo yacyo nk'uko byoma biragaragara. Kuwa gatandatu by'umwihariko M23 umuhari ufashwe by'umwihariko mu mugongo n'u Rwanda nk'uko yama yarabitangaje ko wari warugoruriye iki gisagara inyuma y'imisi ine y'intambara zabica bigacika mu micungararo yaco. Ingendo ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya rero by'umwihariko na Amerika byaraziyamirije. U Rwanda ruhakana amakuru yuko rero goba rufatanya canga rufashe mu mugongo umuhari wa M23. Uyu muhari nawo uvuga ko rero by'umwihariko ukoresha imbaraga zawo ndetse by'umwihariko n'abanywanyi babo mu kugarukana amahoro n'umutekano ndetse no kurengera by'umwihariko ubuzima bw'abanyagihugu bavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo. Leta ya Kongo rero by'umwihariko yagiriza u Rwanda gufasha uwo muhari, ariko go rugaca rurabitera utwatsi. Amakuru akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho akaba anashimangira ndetse anerekana neza yuko mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko hama haragaragara canke hakomeza kugenda haragaragara ibikorwa bigiye bitandukanye, mu gihe abatari bakeya bashimangira ko uru rugamba rukomeje kugenda rurakomera. Mu gitondo cuno wa kane General Major Ekenge yari yemeje igaruzwa y'iki gisagara n'utundi turere tutari duce rero, kandi ko intambara zari zikibandanya mu misozi ihanamiye Masisi nk'uko abivuga mu butumwa rero yarungikiye BBC gahuza .com. General Major
Sylvain Kenge Bomusi yaragize ati ndemeje ko rero ingabo za FARDC hampande yo kugarura igisagara ca Masisi zagaruje kandi by'umwihariko na Ngungu zifata n'ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda mu misozi ihanamiye igisagara ca Sake hamwe n'akarere ka Bweramana mu bigwati bya Karuba, Kimoka, Rutoboko ndetse na Bikata nk'uko byoma bigaragara. Ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'abanywanyi babyo by'umwihariko bariyemeje gukomeza guharabika igihugu c'abanye c'u Rwanda ko rero by'umwihariko co bakigira uruhare muri zingwano. Icyakora Perezida Kagame by'umwihariko arongoye igihugu c'u Rwanda ku munsi w'ejo n'ikiganiro n'abamenyesha makuru yarasiguye ko ingwano za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo by'umwihariko zidashobora kuba zohagarara canga zorangira mu gihe atari hakemurwa ikibazo muzi. Yarashimangiye ko rero aba M23 ubwo bongeraga gutera by'umwihariko baturutse mu gihugu ca Uganda bataturutse mu gihugu c'abanye c'u Rwanda cyangwa mu gihugu arongoye. Igihe kuwa gatandatu M23 yatangazaga ko rero yigaruriye Masisi, hari ababona ko kari akaryo keza kuri yo ko gushobora rero kwigarurira ikindi gisagara gikomakomeye cyane cyo muri Warikare. BBC Gahuza.com yararondeye abarongoye M23 kugira ngo bagire icyo bashikiriza kuri ano makuru ariko atacyo baca baratangaza. Hagati aho rero nyuma y'umubonano w'inama nkuru ijejwe umutekano ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, Bwana Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya RDC yaratangaje ko ingabo z'iki gihugu zibyukiranije by'umwihariko kandi ko zizoruhuka zishubije uturere twose twigaruriwe n'inyeshyamba mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ati muri raporo yashikirijwe n'umukuru w'ibiro bikuru rero bya gisirikare, ingabo zacu zibyukiranije rero kandi mu minsi iri imbere muzobibona ibikorwa byerekana ubushobozi bw'ingabo za FARDC bizobandanya mbere uturere turi mu minwe y'ingabo zateye igihugu tuzoruhira by'umwihariko kubohozwa kamwe ku kandi. Bwana Patrick Muyaya yaragabishije abo avuga ko rero bafise ingendo cange bashikiriza amajambo ateye impungenge mu nzira iteye kubiri ndetse no gutsimbataza ubumwe rero bw'igihugu cange guherekeza ingabo zacu muri iki gihe zanganye n'umwansi yabateye nk'uko babandanya kubigaragaza. Ati abashikiranganji b'ubutungane hamwe by'umwihariko n'umugenzuzi mukuru rero w'igisirikare bombi bazofata ingingo ku rugero rwabo kugira ngo rero inyifato iyo ari yo yose ifise intego by'umwihariko yo kuburabuza ubutegetsi itari mu nzira y'intego y'igihugu by'umwihariko yo kugarukana ubusugire bw'igihugu cacu ihanwe. Avuga kandi ko hari utunenge by'umwihariko ku kungene ibimenyesha makuru bishikiriza amakuru rero y'ibiriko bibera mu buseruko bw'icyo gihugu, ahavuga ko by'umwihariko bishobora kuzofatirwa ingingo narirya bimaze kugabisha nk'uko rero abivuga. Ati twashakaga kubabwira ko rero ingingo zizofatwa mu minsi iri imbere by'umwihariko ku bimenyesha makuru byose bizokora bifise intego yo guherekeza ibikorwa by'iterabwoba biriko birakogwa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Kuva mu mpera za 2021 M23 kiratana mu mitwe rero n'igisirikare ca Kongo mu ntara ya Kivu ya ruguru, aho imaze rero kwigarurira uturere tutari duke mu materitwari atanu kuri atandatu agize iyo ntara. U Rwanda rwagirizwa rero ko rufashe mu mugongo uno muhari, aho rero abahinga bahoni bemeza ko rufise ingabo zaba mu bihumbi bishika kuri 4 zigwana ku ruhande rwa M23, naho rero nyene rutabyemera ariko kandi by'umwihariko ntirubihakane, ahubwo nabwo rero rwagiriza leta ya Kongo gukoresha abagwanyi b'umuhari w'inyeshamba za FDLR. By'umwihariko leta y'u Rwanda yagiriza kuba rero zahunze by'umwihariko igihugu by'umwihariko zihejeje gukora genocide mu mwaka w'1994. Utwigoro twose two kugarukana amahoro muri iki gice ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ntaco by'umwihariko turashika ko mu gihe Perezida Kagame atitabye inama yari kumuhuza na mugenzi wiwe by'umwihariko Perezida Félix Tshisekedi w'u Rwanda muri Angola, aho byari byitezwe ko bashira rero umukono ku masezerano y'amahoro. Bivugwa ko icotewe by'umwihariko imiyaga cyatumye rero badakomeza
nuko rero by'umwihariko bivugwa ko abavuga ko rero by'umwihariko hananiwe kumvikanwa hagati y'impande zombi by'umwihariko ku bigendanye no gufatanya cyangwa se gufasha by'umwihariko impande zombi mu nyuma y'uko rero uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rwari rwaremeye kuganira n'umuhari wa M23 bikaza kurangira by'umwihariko rubiteye utwatsi nk'uko amakuru yoma aradushika cange akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu rero urugamba rurabandanya kuba rukomeye ndetse igisirikare ca Kongo ngo caba cyiteguye gukomeza kugaba ibitero. Umuhari wa M23 uvuga ko ugwanira uburenganzira bw'abanyagihugu bavuga ikinyarwanda, uvuga ko utajya utera ibirindiro by'ingabo za Kongo n'abafasha babo, aho ko ugasigura yuko by'umwihariko ukora iyo bwabaga mu bikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibikorwa bigendanye by'umwihariko ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kwigwanaho mu gihe watewe. Mbashimire dusubira mu masaha ari imbere.